turabarundi kazi intambo ni zimwe dusumbanya gusa ubuhinga dusumbanya no mu ntambo y'umurisho w'ingoma turaraba ibice biwugize ibiyayura mutwe twava dufata kuko ni ibintu usanga oya sivyo umusore amaze gushika mu bigero yego arashobora kwegera umukobwa umugabo kumvo ego icambere kugira ngo tube abambere twaresunze ibyo So bakuzi ba Imperial TV plus 257 turabaramukije twongera tubaha ikaze muri cya kiganiro cyanyu buja dance. Uyu munsi tukaba turi kuri Mise Vivant aho twaje kuvugana na babandi bafise impano zo gutamba za ntambo z'ikirundi. Ni Alvin Gucci kuri micro nk'abandi kumwe na Shanice Delicia. So wamwamikazi w'ibibazo behind camera Farao. So wamuvuga ngo je izi ntambo ntazo nzi kuzitamba sivyo? Oya reka kwemera nazo. Izi ntambo z'ikirundi ntazo nzi Delicia. Ndabikwereke ndabimwereke na Farao ngo ja basi suko bazitamba Delicia. So Farao, welcome tubereke uko natwe dushoboye. Yohoma muri nyange ekaye muri nyange yohoma muri nyange ekaye muri nyange mukoga mwihinze usa n'igisabo ukabishugwe risharije ibikorwama eka wari kirumara mu muryango nukuri kose ugendera inderuntu yohoma muri nyange ekaye muri nyange genda neza murondo gugiye tutakwase kibondo ugibanga ryukubaka nukuri mama riragoye inderuntu wahawe vyame bikurangana kare warindanga yohoma muri nyange ekaye muri nyange. So bakozi wa Imperial TV plus 257 cha kiganiro chanyu buja dance, kiganiro mushikirizwa na jewe Alvin Gucci hamwe na Shanice Delicia. Nkuko mubibona twamaze kubashikira turi kumwe dufise ibibazo dukeneye kubabaza. Kwanza turashimye cyane turanezerewe ukuntu bashoboye kutwakira. Imbere ya vyose tutangiye kwanza kumenya group akayazwe mu majambo make bisigura iki? Ego akayazwe n'umugwindanga akaranga akaba ari n'umugwi ukukira ishirahamwe ryitwa Focus on Kacu life muri make n'iryo no bivuga ko. Kubera iki mwahisemwo kwita club yanyu akayazwe? Club akayazwe ni cyambere ni troupe akayazwe sitwe twahise akayazwe hariho abayishinze hama natwe ariko twirugwaruka rutoyo ko n'imyaka imaze simikeye cyane aho yo imaze imyaka irenga kuri 15. Ego nubwaye ubucuti buri hagati yanyu n'ayandi ma club? Ubucuti buri hagati y'imigwindanga akaranga ni bunene cyane kuko dukora ibintu bisa, dukora intambo kama z'igihugu cacu, turabarundi kazi intambo ni zimwe dusumbanya gusa ubuhinga dusumbanya no kugira ico no kwita innovation canke creativity sino amadanse namenye. Ego nico ahanini dusangiye. Mwabaye abambere mwo tubwira strategy mwakoresheje kugira ngo mushobore kuba abambere? Ego icambere kugira ngo tube abambere twaresunze ibyo ibikenewe canke ibyo bisunga kugira ngo umugwi ubu wa mbere canke niyo ntambo y'umurisho w'ingoma. Mu ntambo y'umurisho w'ingoma turaraba ibice biwugize kuyigize iyo ntambo, turaraba bikuru akanovera k'umurisho wacu w'ingoma, turaraba n'ibindi aho twashoboye gutunganya urukino rwacu mu byo twokwita umukenyuro. Dutegura umukenyuro mwiza uteye igomwe ari nawe watumye turonka kibanza. Murafise abantu babafashe ku mugongo mu bijanye n'uburyo? Oya nta bantu twovuga yuko badufata mu mugongo, ahanini ibintu by'uburyo biva mu maboko yacu twebwe nyene, ingufu dutanga, ibikorwa dukora
hama tukaheza abantu bakabishima bakaduhamagara mu mamanza mu ma-evenement atandukanye hama hanini n'ivyo bice bizana uburyo hama umugwi ukabandanya ugatera imbere. Muramaze gukora ibiteramo hanze ya kino gihugu cy'u Burundi? Yego cyane turamaze gukora ibitaramo bitari bike mu bihugu byinshi cyane ari ngaha muri Afrika muri Asie muri Europe ni byinshi cyane nabidondagura sinabiheza kubisanzwe. Umwaka uheze kera mu maklube nk'ayo gutambika irundi twarakunda kubonamwo abantu baba mama canke abantu bakuze cyane. Mbega muri club akayazwe kwiki turabona wa mama mubivuga kwiki? Hano muri trop akayazwe turafise aba mama nkuko mu bivuze gusa hano mu kuza kugira ngo bimenyereze hamwe ntibiraja mu ngero kuko hariho abamaze kwibaruka hariho abari mu kiriri hari abo usanga bibungenze ukaca usanga rero nk'uyu munsi mwatugendeye ntibabaye disponible kugira ngo baze hano muri repetition sino turabafise kandi batamba neza gusumba na twebwe. Ni giki club yanyu yungutse kubijanye n'ivyo biteramo vyose mwakoze? Club yacu yarungutse ibintu bitari bike cyambere twarungutse ico no kwita ama connaissance n'abandi ba artiste bo mu bihugu bitandukanye kuko urabona ko abari ama festival muhura yo muri bihugu byinshi cyane mukamenyana mukakora ubumenyi mukamenya iyindi mico y'abandi bantu kuko hariho imico mutabavuga murabona n'umunsi n'umwe hama nyene muyibonye bikabanezera hama nyene mukaza muravugana mukavuga ati natwe umuco wacu n'uyu yego gushika nino saha tubandanya tuvugana yego n'ubucuti bunini cyane buhavuka. Nirihe sano riri hagati y'akaranga ka kera n'akaranga kubu? Akaranga kuva kera kagumara akaranga ntushobora kuvuga ngo akaranga ngo ka kera cyangwa ngo kubu akaranga ku Burundi kugene nyene basokuruza bakadusigiye niko n'ubundi tukakibandanya naco dukurako akaranga ku Burundi kagumara akaranga ku Burundi. Mbega mwebwe ku bwanyu mubona habuze iki kugira ngo akaranga ndundi kagumana akanovera? Ikibuze ni ugushigikirwa tukama twabivuze kenshi ni gushigikirwa tukaronka abantu bashigikira umuco wacu kuko urasanga abarundi nyene bwite batariko barashigikira cyane ubuhinga bw'ikirundi haba mu madanse haba mu ngoma ugasanga nk'umuzungu aravuye hari iwabo arabibonye bwa mbere akaba ari usanga bikunze akanasapotinga uya ivyo sivyo dushaka yuko abarundi ubwabo bavyumva bakabona yuko babwirizwa gukunda umuco kuko ubutaye akaranga bataye akabanga kubisanzwe. Mu batamba danse moderne biravugwa yuko abatamba danse moderne ntiboshobora kuja kuri podium badafasha ibiyayura mutwe mwebwe ni gute? Ya twebwe oya nabiyayura mutwe twava dufata kuko ni ibintu usanga ukunda ni ibintu usanga ukunda cyane ahubwo ugiye hajya imbere kuri scene gusa ugenda usa neza kuko mu mico y'Ikirundi harimo isuku hariho gusa neza hariho no kuryohera abantu ariko ukabaryohera ari wewe bwite atabiyayura mutwe agiye gufata Ikibazo kiracari hajya nyene abakora danse moderne bavugwa yuko ngo barakunda inkumi kuri mwebwe muri misore tubona vyifashe gute? Uvuze gukunda inkumi buvuze biba bisigura gukunda inkumi kujya ukuntu usanga imisore irakunda cyane abadada bakobwa? Oya si ivyo umusore amaze gushika mu bigero yego arashobora kwegera umukobwa mugabo kumvo iba ihari yo gushinga urwabo yego mu maklub y'iwacu nuko bimeze. Ayandi maklub mwebwe muyahanuye iki? Tuyahanura yuko bobandanya bakunda akaranga
bongera bagakundisha n'abandi kuko hariho abana bariko baravuka kino gihe dushaka yuko nabo nyene baze bakure babona ukuntu akaranga k'Uburundi ari keza bagakundisha aho babaye bagakundisha bagenzi babo cyane cyane urwaruka rukiri rutoya rugerageze rukunde imico y'Uburundi kuko turabona mwa kino gihe urwaruka urasanga ruko rukunda cyane ibintu by'abanyamahanga kandi dufise imico y'Uburundi kandi myiza cyane kandi iryoshe je nico numva bahamagarira. Imperial TV plus 257 muyibwiye iki kubona yarazanye kino kiganiro cyo gushigikira akaranga k'iwacu i Burundi? Yego ni ikintu ciza cyo gushima kandi cyo gushigikira kubashoboye kubafasha kugira ngo murushirize gukora kurushiriza aho musanzwe mugera mu bikora kuko ni kwa ciza mushigikira akaranga mushigikiye Burundi ndetse byongeyeho bihuye n'umugambi w'igihugu kuko kwerekana akaranga bihuye no gukunda no gukundisha igihugu no kuri ni kwa ciza ntaho bideha. Murakoze.